Basha nimuze rero hano kugira ngo mumfashe kino kintu, nimuze udutature cyangwa se tuvuge kuri kino kintu hagati y'umuririmbyi Sat B Satura Mabafre hamwe n'umuririmbyi KIRIKOU AKILI. Mubona arinde azotahukana uno muduga, uno mutonere, uno muduga uzotangwa n'ino company Superbat. Mubona arinde azowutahukana. Ishirahamwe Superbat yateguye ihiganwa ridasanzwe, ihiganwa rizohuza abaririmbyi batandukanye, abaririmbyi cyane bazoba bakoze neza, bazoba bakoze ibiti yumvikana, ibiti imeze neza, cyangwa se bazoba bakoze hiti zazi nigene zisara, na cyane mu gushigikira music ndundi bazanye ihiganwa bise Superbeat. Umuririmbyi wese azoba yakoze indirimbo imeze neza cyane gose, igakundwa n'abantu benshi, cyangwa se igatogwa n'abantu benshi, cyangwa se ikazoba ifise amanota muri jiri mu bantu bazoba bariko barakota iyo ndirimbo, izotahukana umuduga mwiza cyane gose. Umutonere w'umuduga muriko murabona hano kuri screen zacu. Umuririmbyi rero azoba yakoze neza cyane gose azotahukana uno muduga w'umutonore guys. Rero ubu tuvugana abantu tubona cyane aratete bakoze neza uno mwaka wa 2025 n'uyu KIRIKOU AKILI hamwe n'uyu Sat B Satura Mabafre Satellite. Rero ikibazo kiravuga giti, nyambura umukunzi wa music ndundi ukabufana KIRIKOU AKILI cyangwa se ukabufana Sat B Satura Mabafre, mubona hagati y'abano baririmbyi babiri ninde azotahukana uno muduga? Ninde uhaye amahirwe azotahukana uno muduga? Imbere ariko tubabwira ibintu by'intashikirwa cyangwa ibikogwa bano bantu babiri bariko barakora muri no misi, ama activite ya music ndundi bariko barakora muri no misi, mubanze muje muri commentaire, mubanze mutanga amahirwe. Umwe avuga ati jewe nshigikiye KIRIKOU, uyundi ati jewe nshigikiye Sat B Satura Mabafre. Ariko nanone bose n'abaririmbyi beza b'abarundi kandi bose turabakunda cyane gose, ariko uno munsi dukeneye umuririmbyi umwe gusa twoha amahirwe kugira ngo azotahukane ino modoka y'umutonore itangwa n'iri shirahamwe Superbat muri ano mahiganwa Superbeat. Reka ndakubwire rero tigumana nanje kugira ngo ndababwire ibyo umwe wese arimwo, haba Sat B cyangwa se KIRIKOU. Reka ndababwire ibyo umwe wese arimwo. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, ikiganiro ni The Update. Kuri mikro naho muri kumwe na True Boy. Achieve your dreams. Umuririmbyi Sat B Satura Mabafre amaze imisi atari mu Burundi, ari mu gihugu cya Tanzania, agiye kwagura akarere, agiye no kumaririza cyangwa se kubandanya indirimbo bafitaniye n'uno muririmbyi Chino Kid. Uyu muririmbyi Sat B uno munsi nyine tuvugana abishiye ku mbuga ziwe asanzwe akoresha, yavuze ngo uno munsi ndaza kubashwara mu ngahi Bujumbura, muze kuza ku kibuga cy'indege tuze guhoberana kubera ko twari dukumburanye. Abashaka bose baze kuza ku kibuga cy'indege kuntegera kubera ko uno munsi saa 2 isaha 2 z'agatondo inza kuba ndabashwayemo hano ku kibuga cy'indege. Bisobanura yuko uyu muririmbyi Sat B Satura Mabafre yaramaze igihe gitoya atari mu gihugu cy'u Burundi, yagiye kwagura akarere, yagiye kwagura music ndundi, yagiye kwiga ubwenge kubera ko bavuga ngo ubwenge burarahugwa guys. Uyu muririmbyi Sat B Satura Mabafre yaramaze iminsi ngaho mu gihugu cya Tanzania ariko aragura akarere. Ariko nanone entreta umuririmbyi Chino Kid nawe ubu tuvugana abarizwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bisobanura yuko projet yabo, bisobanura yuko umugambi wabo ukibandanya guys, baracatunganya byinshi muri no ndirimbo bafitaniye n'uno muririmbyi Sat B Satura Mabafre. Umuririmbyi rero Chino Kid kuva mu gihugu cya Tanzania
ubu tuvugana guys abarizwa mu gihugu cy'u Burundi, kandi nawe akaba avuga yuko ibyamuzanye ari ukudevelopa cyangwa se ari bijyanye na music. Bisobanura yuko uyu kino kid yoba yaje kumaririza ino project bari kumwe n'uno muririmbyi Satbi Satira Mabafre Satellite. Bisobanura yuko guys uyu muririmbyi wacu Satbi ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo music ndundi ibandanye iri hejuru cyane gose, ibandanye iyoboye muri music ya kano karere kacu ka East Africa. Rero muri rusange uyu muririmbyi wacu Satbi Satura Mabafe, ivyo nivyo amazemwe iminsi kugira ngo iyi ndirimbo yabo idasanzwe, ino ndirimbo yabo y'amapiano idasanzwe izobashe kuba ifise ubunararibonye bwuzuye, ubunararibonye bwiza cyane gose, izoba iri ku rwego rwiza cyane gose. Bisobanura yuko arivyo amaze iminsi kugira ngo music ndundi igumana kanovera, igume iri hejuru cyane gose, na cyane cyane guys ikomeze kwifatira music ya kano karere kacu ka East Africa, na cyane cyane guys muri Afrika yose, kubera ko ubu tuvugana music ndundi guys irikirayobora na cyane cyane uyu muririmbyi wacu Satbi ariko arabigiramwo uruhara rudasanzwe kugira ngo music yacu ikomeze kuyobora guys. Rero reka nakubwira ngo keep support Satbi Satura Mabafe, tubandanye tumusupportinga, tumwereka urukundo, tumufata mu nda guys, kubera ko tumukesha byinshi mwiterambere ry'umuziki ndundi, mwiterambere rya Buja Flavor guys. Umuririmbyi KIRIKOU AKILI, umwana mutoya cyane gose ariko nanone umwana abujije amahoro industry ndundi, umwana abujije amahoro music ya kano karere ku ndirimbo yiwe, kuri hit yiwe ahanihe imaze iminsi yifatiye imitima y'abantu benshi muri kano karere kacu ka EAC. Umuririmbyi KIRIKOU AKILI inyuma yo kudukoma ayo mahiti, inyuma yo kuduha indirimbo nziza cyane gose ahanihe, indirimbo yuzuyemwo impanuro nyinshi cyane gose, indirimbo yuzuyemwo ubutumwa bw'inkoramutima, indirimbo yuzuyemwo amajambo meza cyane gose yigisha, indirimbo yifatiye imitima y'abantu benshi muri kano karere ka EAC. Inyuma y'iyo ndirimbo yavuze ngo guys reka nkore tuwa yino ndirimbo yanje muri ino East Africa, na cyane cyane ubu tuvugana guys ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo abamenyesha makuru bamubaza bakamubwira ngo mu gihugu cy'u Rwanda uje gukora yiki, nawe avuga ngo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda inje kwidandaza, inje kwagura kariyere yanje, inje ku isoko, ariko nanone ndi muri tuwa y'indirimbo yanje, ndi muri tuwa ya music yanje ahani, ariko nanone acavuga ngo entreta ndafise concert idasanzwe inje gukora hano mu gihugu cy'u Rwanda guys. Abandanya avuga yuko indirimbo yiwe ahanihe ariyo ndirimbo igezweho mu gihugu cy'u Burundi, ariyo ndirimbo igezweho hano mu karere kacu. Ivyo akabivuga mu gihe bari bamubajije ngo eske mu Burundi niye ndirimbo iriko iratwika muri no misi, nawe abishura babwira ngo nta yindi ndirimbo iriko iratwika atari indirimbo yanje ahanihe guys. Kandi vy'ukuri ntabwo yibeshye, kubera ko iyi ndirimbo ahanihe kuva ubu tuvugana nta yindi ndirimbo irayisimbura officiellement, nta yindi ndirimbo irayisimbura mu buryo bw'umwihariko, niyo ndirimbo n'ubu tucinjoyinga guys. Rero uyu muririmbyi KIRIKOU AKILI nawe muri no misi nivyo bikorwa arimwo, nivyo bikorwa ariko arakora, nivyo bikorwa ariko arakurikirana. Rero guys ubu tuvugana aba baririmbyi babiri Satbi Satura Mabafre hamwe n'uyu KIRIKOU AKILI nibo bariko barigaragaza cyane muri no industry yacu ya Buja Flavor. Ivyo rero bikatugarukana handi tuvuga ngo
aba baririmbyi babiri ko ari bo bariko barigaragaza muri ino minsi cyane gose, kandi ko ari bo bariko baragaragara yuko ari bo bakoze ibidasanzwe, yuko ari bo bakoze ibitende bidasanzwe, ari bo bifatiye music ndundi muri ino 2025. None bano baririmbyi babiri mubona ari nde azotahukana kino gikombe, uno muduga udasanzwe uzotangwa nino shirahamwe Super Bat muri ano mahiganwa Super Beat. Rero guys, aho niho nawe utuza ukatuvuga ngo je ko bwanje mbona bimeze nk'uko cyangwe nk'uko. Ja muri commentaire kugira uvuge ngo je ko bwanje mbona uno muduga, mbona kano gashimwe umuntu akamerita cyangwa se umuntu akabereye ari Sat B cyangwe uyu KIRIKOU AKILI. Ariko nanone saba bonyine bazoba bari muri no higanwa, ahubwo hazoba harimo n'abandi benshi cyane gose, ndavuga abaririmbyi ba Buja Flavor. Rero guys, urafise no gutanga amahirwe no ku bandi baririmbyi batandukanye bagize icyo bakoze, bagize icyo baterereye kuri music ndundi, na cyane cyane twisunze uyu mwaka wa 2025. Rero guys, akanya nakawe kugira ngo utange icyiyumviro cyawe, ariko nanone byose tubikore muri wa mugambi nyine twiha wo gukunda no gushigikira guys music ndundi, music ya Buja Flavor guys. Aha ni kuri Active Dream TV, ikiganiro ni The Update, aho tubazaniye amakuru ariko aracacanaho hirya no hino ku mbuga zitandukanye, na cyane cyane ya makuru meza, ya makuru yubaka, na cyane cyane twisunze music ndundi, music ya Buja Flavor. Jene ndababwira ngo guys, let's support our industry Buja Flavor. Nitwabikora neza, ejo cyangwa jobundi tuzokwisanga turi hejuru cyane mu bico, aho bazosigira batureba bakavuga ngo mu Burundi bararirimba. Iyi ni Active Dream TV, kuri micro mwari kumena True Boy.